ko benshi bazi yuko wowe uri umuntu ngo ufise akanoti nkaba nabonye wari kuraduga n'ikinono hali iko vipi? Twe twamenye kuva mu nzu niyo mpamvu. Namenye kuva mu nzu? Wamenye ibyo amaklimatizere bisara. Sat B wimirije kumukwita ku ntoki? Nakwita ku ntoki kubera je nabonye interview avuga ko bahebanye rero nanje muri ndamwinjira ku mitoma. Yo kandi yaranzi yaragize ati Bel Chris muririmbya kaze mugari bacambye ati no muririmbya ambara amara meza na ufise ubuhanza guma ndakuganza shakubaza cenza niko ndabigenza abaneke bamakashi turi fresh koma mashi umurashi umuceshi umubyigwa na tashi zari ceshi canke vasachi ndabarusha kashi heavy barish nza kuraba ibiri nyuma yawe nk'imodoka ugenderamo n'ibindi urumva ibintu nk'ivyo. Asante. Hello everybody, ndabona mukije bakunzi ba Burundi Kingdom TV, bakunzi ba BKTV, ndazi ko muri benshi cyane mudukurikirana. Muti rero uyu munsi turi mu biki? Uyu munsi twumvise yuko murazi yuko hariho beze zigize iminsi zivugwa hano muri Buja Forever muri 257, aho hariho umutipa akunda kuvuga yuko ngo yambare nambari 5 million, ngo yambare nambari $10,000 siju bitu bingi. Murazi yuko hariho nama video yagize iminsi agaragara umengo hariho sinzi ivyo bakinye ko yari beze hamwe n'umutipa akorera mutipa mu journaliste akorera TV online vugiye hano ariko mwese muzi aho bakinya akantu mengo na kabeze umengo yaramukubise amukubita kike. Benshi baca bibaza bavuga bati arashobora kure true story, birashobora kuba byari byo canke arashobora kuba ivyo bakinye. Jewe rero naje kugira ngo nshobore kwirabira uwo muntu ashobora kuvuga yuko ashobora kuba yambarira 5 million, ashobora kuba yambarira miliyoni z'amadolari. Ebana hariho urugezo dushobora kugiraho ukabona yuko umuntu nyene kararengera. Uwo muntu reje numvise yuko aha hantu hari akabare kari ngaha, numvise yuko mukanya havaza jewe rero naje hakiri kare kugira ngo aze kuza ndamubona, kugira ngo nshobore kuraba namba aza kuza n'imodoka, namba aza kuza n'amaguru, kugira ngo mushobore kubona ati wa muntu bya bintu avuga sivyo canke nivyo. Kugira ngo nanyu muri kumura dukurikirana mushobore kubona yuko abantu biyita yuko ari abastar, biyita yuko ari abantu ba grave, ariko ugasanga barakubitisi barabyaraguye canke effectivement birashobora gushikasanga ajya amahera avuga yambarira niyo. Reka byose turaza kubiyaga mu kanya mushobore kubiraba neza. C'est formidable, étonnable, admirable, considérable. Yes sir. Yes bakunzi ba BKTV, nguriya muri ko muramubona rikaraza n'amaguru kandi ndiko ndaraba n'ipantaro yambaye imenye igomba gukoroka meme na sentire yafunguse, sinzi ikibazo cyabaye ariko ndazi ko muraza gutahura byinshi tumaze. Ni wari witeze ko duhura? Wapi shemba ngiye mu bintu by'wanje nyene. Warugiye mu bintu by'wanje nyene. None ko benshi bazi yuko wowe uri umuntu ngo ufise akanoti nkaba nabonye wari kuraduga n'ikinono hali iko vipi? Jesse kinono ni kimpene je n'amaguru. Se kuguru hamane aza ko n'umuntu agira mu ndege misi yose aragenda n'amaguru man, kuko niho uva muri chambre uje muri salon intuze na n'imodoka canke indege. Nibaza ko rero usanze inyuma ya home nk'umuhano umwe ugacumbya ko noza n'imodoka nkacuma bitoro ahantu ntambuka ndagenda 3 secondes banomva umenga aha n'abafana bo gutwenga. None warugiye kugira ngo ushobore kugenda n'amaguru? Nange gutegera mugo chauffeur wanje yangiye harboro duhurira hamatu. Warugiye gutegera mu chauffeur wa? Mumbabarire je nguma niswengera. Gute mwana uba ngaha wewe? Okay. Bel Chris, uriko uravuga yuko ufise ibikorwa bishasha muri about music, nivyo turaza kubiyaga, ahubwo mbere reka mperaho nyene ufise ibikorwa vya indirimbo ikaze cyane, gusoma indirimbo zose ziriho ngaha mu Burundi zimaze gusohoka kurusha indirimbo zose zihari ngaha mu Burundi. Indirimbo igiye gusohoka abarimvyi bose zoca baheba kuririmba. WhatsApp ufatira kuki kugira uvuge ko abarimvyi bose baca baheba kuririmba? Nuko atanu mwandusha kandi kinacyo nuko nzi technique iri mu yo ndirimbo, nuko nzi ubuhinga buri muri yo ndirimbo, nuko nzi uburyohe buri muri yo ndirimbo, nuko nzi production iri muri yo ndirimbo. Just abantu bose bazi ko afise carte mémoire cyangwa telefone zifise espace nini, babe barafuta ibintu byose birimwo bayitegurira bashiramo indirimbo yonyene imwe, nta yindi ndirimbo ikenewe. Nubwo azwa umuririmbyi amaze kuririmba indirimbo ijana azofuta izo ziwe zose, ariko yitegura indirimbo yanje igiye kuza ni indirimbo n'urushashi cyage manda yumvira jambo ati ubu ni jewe canke kibaza bavuga ngaha aha mu Burundi dufise abaririmbyi benshi, abaririmbyi kandi novuga bamaze kwandika ibidasanzwe, hari n'abaserukira Burundi mu makungu. Wewe wita gute ko ushobora kuvuga yuko indirimbo yawe igirize bizotuma abandi baririmbyi bose bashobahagarika kuririmba? Iki
iki wewe hari abantu benshi badashobora kubitahura ni beze cyangwa ubushaka kugira umuvuga cyane beze yikigamani rindira indirimbo hamo yumve ko bwa urabe journalism hoya kuza kumpa microphone uzoye impujugume bati uri muri cyane mpaye umufrimaso afu nka jewe nka kugira ngo nshobore kujugumira iyo mane utarayumva ushobora kubona umenga ni like joke but umunsi wayumvise uzavuga ati bwabone niho nkicumva umuririmbyi kwisi uburyo formidable azojugumira microphone bro iyo ndimo naye Michael Jackson ati bro ivyo ntakoze n'uwo mbikore Michael Jackson muramuvugana ndafitane n'indirimbo kwanza nzosohoka inyuma yayo Michael Jackson wo muri Amerika yego wala muri same sana ntavyo ariko aravuga ngo nshobora kongera ko canke ngo nkure ko avuze yuko afitane n'indirimbo ariko Michael Jackson uburyo ariho byaba hatabaho gekuru no kuzumva ijwi giwe muri video uzomubonamwo n'ikibazo kiri he indirimbo yitwa gute iracari banga mwakoranye na Michael Jackson aje akongereza urakazi bien bro ntaje no kumenya icyongereza bigenze gute ngomba kandi umuntu mukoranye indirimbo singo muri icyongereza ashaka kurimba ikirundi cyacu kugira muhuze nawe kuko wenda azi nta kirundi yarazi kuyaga fresh turayaga mu cyongereza ariko mu kuririmba nakizemo ikirundi cyinshi kugira abarundi bacu ndabateriteka kandi uburundi bwacu ngirageze kubutetura n'ikirundi gishike mu makungu kuko je nagiye nserukiye uburundi ivyo abandi bagenda mu mahanga bagira ibitari ivyo cyane nivyo nagiye kugira byo Bel Chris jewe reka ndabivuge ijana kwijana ushaka kungwanya canke ugirene jewe ndemeza yuko ivyo uvuga byose ari beze okay wewe nimba wewe uri jewe vuga ko ari beze kuri kote yawe sivyo wewe vuga ko ari beze ukora kuba ufise microphone nk'umu journalist uvuga ko ari beze yawe ukora kuba atari ivyo utari umu journalist ahubwo ari beze wigira ko umu journalist ariko ivyo wanje ntushobora kubimenya wewe nije ni iyo ndirimbo tuyitege ryari mu mpera z'umwaka indirimbo Bel Chris featuring Michael Jackson kwa ubu agomba soki yindi ya collab nyine n'undi muririmbyi ntaravuga izina yoyo aya ma mimi naona kama Buja Flavor Master cha yuga aravuga ati tuzoza turakorera umuririmbyi wenyine abasigaye bose mwaguma muri amahera y'inyanya amprise mugacamo bidabaga mu kuririmba agera soke indirimbo kwanza yibanze hanyuma apwe ngo hazoshasoroka indirimbo ya Bel Chris ari kumwe na Michael Jackson ngo nizo kugara umwaka namubaje ati none ko tuzi ko Michael Jackson yamaze gupfa asakiri kuri isi y'abazima avuze ati gikuru nuko uzokumvijwe igiwe sinzi ko wakoranye n'umuzimu wiwe ivyo ntibikuraba we gikuru nuko uzobona indirimbo ijwi giwe ririmo ukane ukabana na video arimo n'ingwanira ihe nkakumye nk'ubu dufate abamenyesha makuru koko twebwe turamenyesha makuru hano mu Burundi ico gihe kirashise iyo ndirimbo ntibonekanye umwaka uraheze ayandi meza araheze iyo ndirimbo ntibonekanye wibaza yuko abantu bazovyakira gute mbone baza ko barazi ko plan zishobora gupanga hama Imana nayo igapanga ivyayo ivyo boshobora kubitahura ariko mu gihe noca ngerageza nkaca ndayisohora vuba itasose mu mwaka ngerageza gasohoka vuba ariko nta mva niyo nshaka izugwarira kuyo ajya madiri ya bonane Noel kiniki aho batabari nivyo bose ntibagene dushaka festival nk'ahantu ugasanga nk'ahantu nka 10 bose bamanitse umunsi umwe Bel Chris festival bajana nka 10 aperforminga saa moya saa 2 ahandi saa 3 saa 4 hose bari inde festival abantu bataryama bavuga ati none umuntu yaje ni akapera ka ya munyibe okay ntaco twavyumvise ngira ngo bariko baradukurikirana ndazi yuko nabantu biyumvira bafise intelligence avec la connaissance baratahura ikibi niciza namba Bel Chris ali muri positive bavyumvise namba ari muri negative bavyumvise sora kuwajuta kibindi bintu sinshobora kwajuta ibindi bintu irizuba duhagaze ngaha ufete na image sinibaza ikiza kubonekana neza kandi urumva umunware n'akazuba ni sawa uca waka sana twen twamenye kuva mu nzu niyo mpamvu namenye kuva mu nzu wamenye ibyo maklimatizere bisara ariko nta nakimwe turi ku kazi ariko bari kugenda n'amaguru nyene kuri irizuba nyene impande yaho sino je nta maguru ngenda nayo man okay ntuzenyera Andri Promota mufiki dufiki wabonye uzi ko dufiki wabonye dufiki hari video yasirikiye bigaragara yuko yaguhakije amatsa je nta muntu yo matsa man je nta muntu yo nshobora ujya muntu ntiyari wewe ujya byari je ariko yamakije gute none nabonye agusunika gukubitsa kike Bobiya byarabaye kwa kugwa hasi byarabaye nibaza ko ari mu gusaba ikigongwe kwera ko idire namuhaye netasaba ikigongwe nzo mwitwarira
that's why rero nibaza ko ibyo sino haga ko cyane ndindi yo dirihere amadasabye kigongwe no nzo mico ndabivuga ko cyane wavuze ngo hari abantu zenga wa bodyguard ko jewe nta munsi numwe ndabona Bel Chris ari kumwe na bodyguard mbona kangahe nta munsi wambona ndi muri concert jewe bimaze kubona kenshi urategura concert ha muntu umire urabe ko aba bodyguard bagenda muri concert gusa uratumira concert ha unsigare kamahera makenya wandishi hama urabeje kwa niki nakime nzovuga bati none uzatangura kwajugumira ngo wahombye bagize iki ariko aba bodyguard bakora muri concert gusa oya hose turabatwara ariko hari givuga ati ntibiba bakenewe ndi muri ndi home bacho kuma bankurikana aho ngiye hose ndi mande ya home hose aba bodyguard barabatwara ahantu habakenewe kwagena na déplacement ibintu vya mwene ko mugano ushobora kuba uri home ngo muce mugumana mu bodyguard kiretse ko ushobora kuba mfise umuntu acungeye uwo bita umusiti acunzeho hari benshi bavuze yuko bijya vyabaye hagati yawe na ntuze na laundry promoter reka ndabivuge neza ndabisobanure hari benshi bavuze yuko ari base mwakinye kugira ngo aze hanyuma mubigire comme base amere nk'ugusunika kugira ngo igizina Bel Chris rigume riri hits cyangwa gusa cyo novuga je nk'abantu mutantinya hano je mutantinya je sindabumva je naza abakameramani nibo baza amabanga menshi ze murababaza nibo kuko je nibo bambona akavuga ati ya mpeti kintu kimurimo kirakomeye je ko avako no kina amabeze y'ivyo kugira amaririki jewe yamena mbere je ntasi niko ndavondera ngo menyekane cyane ku nguvu je nta muntu akorekana muzika tanze jewe kandi je nta muntu noririmba avungire ngo harimo ikosa shirabi ivyo ni ibintu bose bazi je numva umenga nta mpamvu yo guforsa kumenyekana wapi ivyo sivyo ico ni cyambere cyakabi naco genda kuri channel yiwe ya Hit Top TV urabe kubona ikiganiro kindi twatumaze gukorana hamuco nati abantu barafitaniye bucuti canke ntabwo bafitaniye ikintu cyose kigira intango sawa neza kuca dutangura muri ivyo ukina ivyo Jesu kandi bona kima atari ivyo natasaba ikigonguzo bako ntazo mwitwarira urubanza rwaramaze kuja mu butungane oya nibaza ko ntiruraja mu bitungana ariko natabikora je nzomenye nzokora kandi muzobona ati bwabo ndi wa type ari serious twarabonye intandaro ya vyose aho vyavuye nuko bari kuramwereka yuko wowe uri umuntu udasanzwe usanzwe wambarira amahera menshi uranamubwira yuko mbere nka kumwe aba bodyguard bawe baje bo mukubiti bararikago n'ubundi sinsanzwe nsanzwe gute uko amahera nambara yaswari wese afa kuyambari ubu wambari yanga oya ni menshi nk'ico kirato dufate nk'abantu marahabonaho arabibona bien ziri ku matrikosi magazibo ngapi sasa ngapi milioni nyinshi man vyose aha milioni 70 milioni 70 gusa abo jere ikintu kimpimbara cyane iyo ndiko nakorana nayo mission y'uyu mutipe ninga kenshavura muguma ndi happy cyane kuko aranyuza kansira muri mood nahaba yacerewe ucu vyibagira benshi bakaca bavuga bati haje wameze nk'umusuzugura kuko ugiye arumumenyesha makuru kumubwira yuko nka kumye haje ba bodyguard bawe boca bamukubitika ibara rikagwa benshi bavuze yuko wamusuzuguye vyagaragaye nayo vyaguhaye isura mbi hakina mutegeza gutahura abashanda bagiye kintu kimwe ariko uraze kumenyesha makuru akingirwa journalisme irafise uko nikorwa amategeko yayo turayazi naho tutavyiza ariko turabiswiva turi documenta bro hajya nubone umuntu yirwa mu nzu ngo abari mu busambanyi abariko yidocumenta mu muziki wiwe hip hop amenye more than ivyo asanzwe azi amenye more mu journalism than ivyo asanzwe azi kuburyo umenya umujournalist agufasha kumenya ati akoze ikosa cyane akoza kosa hajya je naho je nase kumishura kubera ko I respect myself kandi mbanzi yuko mbasigaranye urubanza nta mwishuye ariko ndamwishyura urubanza rwa ruhaye sivyo so that's why rero no cyo novuga ni cyahe ari mu makosa we ari mu makosa kubera ko nta mu journalist akubita umuntu meme si no journalist kwanza mu YouTuber ariko nawe wagomba kumaze kuvuga yuko aba bodyguard bawe bamaze kuza nta mpamvu yo kumuha ako gateka ni mu YouTuber nta mpamvu yo kumuha gateka dakwiriye ariko wovuga yuko rero nta hantu vyanditse muri journalism ko ushobora kubita umuntu kandi journalist arabaza ikintu vipi fresh uhoze atabikunze yitura ubutungane muga ntugwana wowe waje kurondera amakuru iwanje waje usanga home uri kurambaza uko nambari ushaka ngo mama zicyo nshaka kwishura yego ariko utegereza kwishura ariko ukishura ibintu biri hayele kuko nkaho mbwiye yuko wambariye 70 milioni bayama kama mimi kivyangu siwezi nikaamini kama ni kweli kibazo kisha kihaba wewe umupira wone bawuguze cyatanu bose ntibagura cyatanu me 70 milioni Bel Chris urazizi 70 milioni none yakuzimenya gute ndazambari kuburyo ubu wavuga yuko wambariye 70 milioni muzee salama
mzee. Anasema kama anavalia 70 milioni. 70 milioni. Yeye ndo anajua vile amezinunua. Nadhani unajua sawa unanunua hapa Ruvumera. Unaingia Australia. Kununua nguo. Shopping ni Australia. Australia, USA, Canada vitu kama hivyo. Ariko mutama wewe reka ndabicishe ntivyari muri gahunda. Wewe ndazi yuko urashobora kubufisa abana kandi urashobora kubuza ivyinshi, sivyo? Kandi urafise uburambe mu buzima bwo hano ku isi. Ugerageje kwiyumvira imiliyoni 70. Washobora kuvuga yuko kugira ngo uvuge ngo ikintu nambaye canke ibintu nambaye biri muri bigeze ku gaciro ka 70 milioni amafaranga menshi mbere yo kuvuga ivyo ubanza kuvugwa abantu babanza kuraba ibiri nyuma yawe nk'imodoka ugenderamo n'ibindi urumva ibintu nk'ivyo. Asante. Okay, Bel Chris. Cyane cyane nakondagereza kukuvunira akagohe. No fapa ko journalism hariza umu artist. Nivyo na Landry twapfuye. Landry yagomba ko ndamubwira ivyo ashakawe. Okay aje kundondera ashaka amakuru nyene asa sivyo none gashaho ubushaka iki mu gihe ubu udashaka ko ndaguha amakuru yiwanje byakuma ikiganiro bro byakwiguraza kunstressa umenga nturi kuremera ivyo niko ndakubwira wewe gira yandi mako cherche hand abandi bantu uzi ko bangurira jewe canke ntiza uzubankereke canje muri ivyo wenyene je ntigera ngena mu mashop ngaho ngo mpimizigo ngo ndagarukana ngo mbange ngo clip video cyangwa ngo ni foto jewe Jandishikira haya USA twabona n'aba Chris Brown Michael Jackson ivyo bintu kwazamba kwanya wapi tipe Bel Chris we ni atari Okay reka tuya no na giheba jewe Okay reka basi ivyo tumere nk'abavyihoza ariko uwo vuga yuko ari Bel Chris mu muziki atari kirenga ariko avumye kuri TV online gusa kubwo amabeze yoba yibeshe. Cina kugiye bro je nta beze nkora mu buzima. Nimba ati beze mbwa ati iyi ni beze amanda gusigurira. Nini ubaza kari iki gituma wewe umenyekana cyane kuri TV online? Bon, kwera ndapa neza. Kwera nambara neza. Baba kunda amakamera y'abanceko. Nambara neza gusumbya abandi baririmbyi nambara ibintu bizimvye gusumbya abandi baririmbyi hama ndapa neza. Babazi nkuse freestyle nga naho bayidandaza. Ebana microphone hakwa mu maguri. Twende kazi. Twende. Hinge modoka irengana. Yes, abakunzi ba BKT bakunzi ba Burundi Kingdom TV turi kumwe na Bel Chris avuze yuko afitaniye collabo na n'umuririmbyi novuga yamaze gupfa we yavuze yuko atari gitangaza ico azokorana na collabo na Michael Jackson. Michael Jackson turazi yuko araheze igihe kitari gito yaramaze gupfa ariko yavuze yuko hariho collabo bagiye gukorana aravuga yuko ba Chris Brown bose birigwana iyo agiye hariya muri Amerika. Okay. Hari inkuru mperuka kumva yamuruka yamaze oya turazagira hanyuma. Hari inkuru mperuka kumva yuko wewe reka mazina kubaza akabazo. Wewe na Belle Nice mufaniki? No mushero muri kazoza. Mushero muri kazoza. Baby my future wife bitu kama hivyo. Kenshi murayaga nawe? Geni banga. Geni banga ushaka nisamburire ko. Sasa tubiwimirije kumukwita ku ntoki? Nakwita ku ntoki kubera je nabonye interview avuga ko bahebanye rero nanje muri ko ndamwinjira ku mitoma kandi yaranzi yaragize ati Bel Chris muririmbyi akaze mugara bacambye ati no muririmbyi yambara amara meza atana Chris Brown no heba ndake first rapper ago ibyo atuje urukundo ariko aheruka ku mukadoni imodoka amukadoni imodoka nagize mukadoni ndege ubusanzwe wifise je nibanga ryanje nano gushira tobine indege ntiyo bivuyemo nkiki ukigurishije hova mwanganga hari ibindi biriho oya dufate kurisha cyonyene iki kiova mu 40 mili bana jewe rera mumbabarire navuze yuko je ne peux pas ajouter autre chose twamaze kuja mu gahengwe kibivuga byinshi imodoka zirengana agira tugirire rap agira tukwitire rap yavuze yuko afashe mic ashobora kwitabura chapa kazi bro man nivyo kurimba naravyi bagenda Put
tuja henza tuzi biganzi yaba umwana cyangwa umusaza vuga neza ko rero kwanza ubivuga atakunyegeza nawe ufise ubuhanza guma ndakuganza shakubaza cenza niko ndabigenza abaneke bamakashi turi fresh koma mashi umurashi umuceshi umubyigwa na tashi zari jeshi canke vasachi ndabarusha kashi everybody the boy BELCHRIS Bel Chris Sat F cheating boy first than them aka umuririmbyi wa mbere yambariye amara menshi man microphone ndayibabari iyo presentation kwanza it's a boy BELCHRIS Bel Chris Sat F cheating boy first than them more than fire go the rapper aka umuririmbyi wa mbere yambariye amara menshi harimo insiguro ayo majambo afite insiguro ya nawe ntabyo mvi Turiko dukwikirana n'abarundi barashobora kuba bazi icyongereza n'ibindi rap agenda imana ya rap nta muntu yofa kuza arimba ivyo aririmba amanza kurabe iwanje akanyigirako hatari sana amazina afise ni menshi ariko kino gihe wavuze yuko ufise indirimbo shasha mu ndirimbo usanzwe ufise w'indirimbo ushobora kuvuga yuko iri yabaye hit song kurusha izindi niya inka zose kuwumvije Salima niyo ndirimbo ya mbere mu Burundi ifise ama challenge menshi y'abakobwa abakobwa bose bambwiye ati jo teme like nkunda abakobwa nk'igihumbi bakundira rimwe avyo ukumviriza akaryamyenda n'indirimbo nkubise kuri stage abafana bose bona baryamye manza amera kuri stage barayama nagenda yabasubizamo mwaba barimvye babashonje bace bashira mu mufuko cyane mba nkene yayo okay birumvikana yuko ibintu bikomeye cyane yavuze yuko Belle Nice ali future wife wiwe muri kazoza yavuze yuko ubu basigaye bayaga kandi asigaye amwemera cyane yavuze yuko vuba ashobora gukubita ku ntoke Sat B aravuga ati jewe vraiment naho Sat B yamukadonye imodoka ati genzo mukadoni indege atari sana atari fire BKTV rero twaje kugira ngo ujya muntu mukunda kumva yuko yambarira ngo amahera menshi ngo yambarira 5 millions sinzi imiliyoni zirenze urugero nkuko abivuga kugira ngo mushobore kumwibonera twebwe twaje kuva kare ataranashika turababwira duti hari umuntu turindiriye hanyuma turamubereka akiza gishika kugira ngo namwe mudukurikirana mushobore kuvuga muti vya bintu nivyo canke sivyo ndibaza yuko mwamaze gutahura kuvyo yashoboye gushikiriza mwatahuye la positivité canke negativité sindabizi nuko ushobora kubisigura hariho abafanzi bariko baragukurikirana ijambo babwira ni rya I love so much Jina babwiye ndabakunda cyane yeah promotion ku radio we ifashe gute kuki power play ico bita power play iko sawa bo jewe ico nakubwiye cyo jewe silaso indirimbo shasha I don't care for that sivyo muzisangu zihari musangu zihari zaravuga ico zaravugijwe naho hari radio sanga zitazivuza nko bihagije ariko zaravugijwe ntaco nta muhari wa hatari noje hama nibaza ko inasoha indirimbo shasha ntuzobona ati gaundi wa mpeti arasara ararenze cyago nk'abantu baciyumvira byo kujya muri studio ngo bagiye kuririmba genda n'abatwenga ndimo muzozishira he Yesu maze kuvuga yuko indirimbo yawe igiriza ishobora kugaza izindi ndirimbo zose zikamanza kwishara hakamanza kuvugwa indirimbo yiwawe ni concert wowe umaze gukora ya Glavaria bro concert je nabaza ko nta kenshi nateguje concert ntarabo muririmbyi nko mu dancer maze ko muririmbyi nateguje concert ziki ariko ziki nakoresheje bro si bya bindi bya bwabwa gira concert wowe umaze gukoresha ishobora kuba yaragize ico yubase hano muri industry ya Buja Flavor bon nibaza ko je sinakunze ivyo yo nakoze ntabwo nayigize popularly ntabwo nayishize mu bantu ngibe popularly nayishize ahubwo munani yabaye popular yo nayikoreye wayikoreye he South Africa wayikoreye South Africa hari jya 2020 yeah hari ama video agaragaza iyo concert bon ndafite mu machine ariko sinda ya post kubera ko ya post bon mbona menga ntibikenewe sinashaka ko abarundi bamenya aha mu Burundi naho kubera ko utaragira concert nashatse hariya kwanza manze fatishe hama mu Burundi bazoze gushaka bamenye nk'unyuma amaze kugira concert South Africa ariko hano mu Burundi umenga nta concert aragira aho nuri kuraswaganya jewe je nta muntu mfitiye ideni iyo mfitiye ideni nashakanye ishuti ugiye muri South Africa ugiye kugira iyo concert ni idarapo ry'u Burundi riba rigiye guhungabana ariko kuvuga yuko ushobora kugena South Africa ntihagire n'amaradiyo bivuga wibaza yuko byavuye kuki narawo ko turi kumwe ngaha amaradiyo kabivuga c'est pas le concert umuririmbyi ahagurutse ngaha akagena mu mahanga ni idarapo ry'u Burundi bari giye guhungabana nagateka ku gihugu cyacu Burundi wahe ni benshi bro sinobavuga ko sinobava ndaba promotion ariko birabaho umuririmbyi ashobora kugenda hanze ntibivugo bivana uko yashatse aha abaririmbyi baza ngaha mu Burundi surprise bagasubira surprise avyumva ni benshi no nakubwiye gusa sinkeneye kwigwa ndabavugira iyo concert hariya muri South Africa wayikoranye nande Diamond wayikoranye Diamond kandi yaririmbye imbere yanje ni wahereje uko mukazi
Anze nuvume ngo nosubira kubashimira cyane twayaze vyinshi na Bel Chris yababwiye imigama afisa arababwira indirimbo afisa agira sohore aravuga n'ibindi vyinshi je ntashobora gusubira mu ndazi ko amaze kubirikwikirana ingia comments inja muri commentaire uvuga ati uyu mu brother ariko araswaganya canke bavuga n'ukuri ati uyu mutipi ibyo avuga n'ukuri bimeze ukuntu twe nibaza abahora bavuga ko ibyo mvuga atari ukuri nabatanze mugabo amaze kumbona face to face avuga tujampeta ahubwo avuga amahera makeyi ati abayambara amahera menshi nka kurya kaguma avuga ajya makeyi je kwa gusanga cyangwa nishisha bugufi nkaho usanga hari amadolari menshi ubona ivyimvye cyangwa ubona itavyimvye ariyo nkanga ni banga unteze abantu yes bakunzi ba BK TV numvumenga no shobora kubashimira gira subscribe comment hanje numvumenga tuzosubira hanyuma ndagushimire bro fresh sana naho muzakora umuntu nyene bitari muri program yego ntaco hari ico nagomba gushikako kandi namaze kugishikako ndibaza yuko uwundi munsi nzogutuma ko hari ivyo nkene tuyaga bikomakomeye Ebana wa fresh sana wo tuzovugana nta gaso hama ndose time dukorane kora ko mugiye kubura umwanya muri no miss kuyo ndirimbo yo agana kigano kirahe ahaze numvumengo no bashimira cyane big up sana ariko mwamubonye inguri yari karagenda yavuze yuko kubera ngo ari hampande yo muhiri wabo ngo ntashobora ngo kuja mu modoka ngategeza kugenda n'amaguru ni atari sana asante sana arakuri uramurinde azana imodoka umushoferi cameraman turindire reka je turindire cameraman turindire imodoka dushobore kuraba kumbure n'ubwo bwoko bwayo abadukurikirana akubye hageze muyinga imodoka ngije kumutora imodoka yo umushoferi amubye hageze muyinga bisigura yuko atubeshe reka je ndabitomore neza imuyinga muri famille yacambetse ubone nyene nkibaduka yari yagiye muri famille wabo cyangwa ubone nkibaduka canke niyo oya twanje kwanje uraryamayo bakina iki umupira ahubwo je imodoka yawe ni ata imodoka yiwe ngigeze muyinga ije kumutora ahanze numvume ngo nashobora kubashimira ciao hasta la vista